ndumiwe ubwenge bafise aho bavuga ati yuko ngo muramvye yose ucabitwara abagore abagabo babandi bose ngo kabatwara bose kabamara abagabo bo babwira iki wewe baguma bonona abo bana bana ico nobwira abo bagabo nukuri nuko bogeza ngaho bakareka kuguma bariko barashura abana bacu bababuza amahoro babatesha intumbero nkuko nuwaba yarabashimye akeneye kuza kubaresha ngo abajane none umva azomujana gute kandi baba bariko barashura abana bacu babatesha intumbero babuza n'amahoro kandi ngo uyu mwana wawe tagataraje hemwe siwe ni wenyene wa musi yari yanse nitagata kwerura muramubona aratashe ari yaracuye aravuye ku kazi aturaba Hello guys, hello bakunzi banyishu media kuri mikrofone mukona na behind camera turi kumwe na Alex uno musi nabwiye yuko turi muramvya sindava kuva mu gitondo gushikana y'amasaha yo kumango hama guys nabwiye yuko kumakuru nagenda ronka nabati kusinza kuvino ntarosa umuco namaze kuronka inkuru zitandukanye bivanye na tagata bati yote bande ariko nabwati ko nza kuvino ndose umuco naho tagatanse kuma makuru ariko je banyitwa nice dasutwa si mimi I am never give up rero uyu mama bona turi kumwe narondeye mama wiwe mama mwabonye mwene waba makuru yaduhaye ubu naho nashita kuri mama wiwe kugirane atwigana atubwira ati umwana wanje amezuku byagenze uku nabona yuko afise agahinda ku mutima reka tuyagere no muvyeyi tube wumve yuko nabone yoduha umuco ku mwana wiwe bite ni sawa muraho yego urameze neza turameze neza aha mama wewe niwe mama tagatana kurondeye hasi no hejuru je ni mu journaliste muri Nyishu Media hari makuru numvise ino niwe yandonde mwana wawe arameshika tuyage ari makuru menshi ariko ntaho yashatse kunishira muri question aranka kunyugururira umuco kwiye ariko jewe ku mazina banyitoda dasuto cyose ndarondera ubusuto bwose hasi no hejuru kugira nshike mama tagata nivyo ni wewe cyangwa si wewe jewe ndi nyina wa tagata umukobwa wanje yaramaze kunanira urumva umukobwa wanje ibintu akora asigaye akora mu rugo bisigaye ibintu by'akamaramaza biteye isoni urumva asigaye afatana n'ikindi gikobwa nyambuye umukobwa ari wahe haraza kamuhenda arisiganye nakikora ukazubona ngo yarambaye ubujipo atanico bumaze agaca afata urugenda akagenda ageze ngo aragaruce ngahi wanje nta n'ijambo na rimwe noronka novuga kuri we acatangura kumpinga ingumu ngo yonkubita amakofe je nkamushira ahantu ndiko ndamuhanura ndamubaza urazi neza ko ari je nakuvyaye atanguye kumbwira iryo jambo agaca atangura kuntuka nyene akigira ibintu vy'ifyeri ukazubona na nyamukobwa ngo yaragaruce kandi kumutora aramujanye iyo ndabimenye imbere y'igihe uyo mwana n'ukuri aranduhije nta n'ukuntu nubano bikuyagirano bikubarira numvise yuko ngo mugenzi we ngo bamwitwa ngo Tia yote basha ngo ni Tia yote rero ngo niwe bahitana nabajanana nawe urumva n'izina nari namwese yaragikuye ko yace yita ngo ni tagata ndakeneye wewe niwashika ukamubona shici umubaza iryo zina rya tagata ico yagishiriyeko ico yagombye gushikako icarico kuko jewe namaze gucoka narushe kuri we nivyo muvyeyi hari n'amakuru numvise ngaha mu ntozi ya mu ntara ya Muramvya ndumva makuru abantu benshi bavuga ati yuko abamama bagira imyidogo bakavuga ati ngo ni wamureze nabi bavuga ati none vyo bavyageze ni wamureze nabi canke n'abagenzi biwe babi n'abagenzi biwe babi barohekanya bakaza kumutora ukazubona roze akisiga gaca agenda nanamuhamagara ndiko ndamuhanura ndamubwira mwana wanje wowe ugiye hehe ngo je ngo nta mwanya mfise wo kuvugana nawe ngo je ndafase inzira je ndagiyo nshaka hageze ku mugoroba atashe ashice ngaha aga ndiko ndamubaza we wari hehe yacambwa ngo mbisa ninjire mu nzu nigire mu nzu mubyo ntibikuraba byo kubimbaza uko nyene none abo bagabo bavuga ati uko kwiwe nk'umuvye ati abagabo kuyu mutumba utogenda kubihanikiza nk'umuvye ko ati raho mwamunyonanira umwana ngo abagabo bose ku mutumba ngose ngo nta numwe batararyamana nivyo canke n'ububeshi jewe ibyo bintu kweri ndabyumva uko nyene iyo nkuru ndayumva bayinzanira je n'umwana wanje harageze ahantu ndamushira ahantu ndiko ndamuhanura yambwiye yuko ngo iryo zina kweri ndagishira ko ngo ni tagata urumva ngo ntayo tagatishwa na jewe ngo atagatishwa nabo bagabo nyene agendamwo mana yanje hama ku makuru narose amakuru navuga ati yuko ngo ujya mwana wawe ngo nyamba kugira bapompora nabo bagabo ntibamurenza desa cyangwa truwasa nivyo cyangwa sivyo jewe haraje n'umuntu arampereza amakuru yiwiwe ngo bamujanye ntibamurenza inoti y'500 niyakorera none umva nta ntumwa adakunda ibintu biciriritse bategereza kugira bamukunde ewe mana birateye ikigongo none nta papa wiwe afise kugira bwati nawe papa wiwe muhano
papa wiwe nubwo yoba mufise ntamuhanura ntamwumvira kuko uraza abakobwa bubu ko ari simbaruye bumenga sinzi ukuntu bameze sagize ngo arageze n'imbere ya se wiwe siwe nta jambo afise yovuga na rimwe ata amurabira hasi akamwimyoza wumva se we yovuga ikirindi jambo rimeze gute imbere ya se wiwe none ko ivyo bintu byose amaze gukora ajyamana n'abagabo batandukanye muyimuramvye yose ntarabyara ntabona arakuzanira mwinonzo ya oya nta mwana arabyara mugabo numva makuru bambwiye ngo indango yarayikoroye ya mbere ngo yarayikuyeyo ubu rero jewe nashaka nzorondera abantu tufashanye bamushira ahantu tumubaze igituma ivyo bintu ica bikorera nico bagomba gushikako icarico ego ku makuru numvise hari umumaraya karuhariwe bamwitwa Kirungo ari mu ntara ya Muyinga ngo niwe ngo mwigisha wiwe ngo niwe yamwigishije ngo n'umunyeshure wiwe uwo Kirungo wo mubwira iki ariko arigisha ubwo gwaruka ibintu nk'ibyo jewe naranamuhamagaye ndamushira ahantu ndiko ndamuhanura ndamuhano yambwiye ati ngo ahubwo umukobwa we wanje niwe ari kijuju yemera ko bajana umwanya arinze yemera yuko bajana bazokora ibyo bumva bashaka gushika bonyene Imana ibaranduye numvise bambwira ati yuko ngo bafasha abagabo iyo ngo bafasha bajya abagore iyo bariko barateka ngo badashiramo ibirungo aho yashatse kumbwira ko menga je sinashatse gutahura nk'umuntu akuze washatse ngo abafasha bajya abagore iyo bariko barateka ngo nibashiramo ibirungo wewe aho uwo nsigura je sinatahuye neza je urumva ico kirungo cabo bonyene bakora sinzi ibyo birungo bafise barunga sinzi ko arajya amavuta yabo bisiga sinzi ko arajya amafondo yabo bisiga sinzi ko ari tomate bazana kugira bagende kwabo banyene kugira ngo bafashe kurunga je sino umenya n'ikintu na kimwe sawa gusa turavye n'urukundi rwo ruhande tuvuga ati yuko abakobwa umenga nta kosa bafise kudagira ikosa gute abagabo none nta bwenge bafise aho bavuga ati yuko ngo muramvye yose uca bitwara abagore babandi abagabo babandi bose ngo kabatwara bose kabamara abagabo bo babwira iki wewe baguma bonona abo bana bana ico nobwira abo bagabo nukuri nuko bogeza ngaho bakareka kuguma bariko barashura abana bacu bababuza amahoro babatesha intumbero kuko nuwaba yarabashimye akeneye kuza kubaresha ngo abajane none umva azomujana gute kandi baba bariko barashura abana bacu babatesha intumbero babuza n'amahoro kandi ngo uyu mwana wawe tagataraje hemwe siwe ni wenyene wa musi yari yanse nitagata kwerura muramubona aratashe ari yaracuye aravuye ku kazi aturaba yaraje tagata bite ma ndiko ndavugana n'umuvyeyi wawe muvugane noje urambuza ivyo tuyaga uyu n'umwana wawe no kuvuga utavuga uyo niko ameze uyo we namaze kukubwira ko indero yayitaye uyu indero yarayitaye uyu niko ameze aha woza ubona kurengera ko n'amakofi yagukubita kuko atandera afise aje sinkivuga jewe ingorane nanje ndumusazi jya nkubise nanje ndamwataka bose nari naguhamagaje ico waje kurondera umuryango wanje nibiki ntiwampaye amakuru akwiye je ndadasuza je ndondera amakuru utagate umuryango wanje gusa watagase kweli waberewe none bibona gute icakuzanye nibiki ngaha je ndiko ndiyagira n'umuvyeyi wawe muyagi mama muko murayagi turiko turayagaza kumbaza ibibazo by'iwawe kuko watandera ugifise utagira no kubaha ata muvyeyi numwe wugifise kubaha umaze kwishira kwizina ngo ryatagata wowe utagata mu biki nditagata mbona gute kwanze nditagata abandi bose ngo batiyayo utagata mu biki utagatisha abagabo babanzi hari umugabo w'abandi nta mugabo bandi aba harabaho wabibonye he umugabo umwe risi babwiye ati biraharawe ibiki biharawe kwanza nta ninde rufise icara munazo tuyage n'amakosa guhagarara imbere ya hejuru ya mama nicari icara tu kweli nta mwanya ufise ko uyagara mama shawa mwana urafise indero mbi kweli none reka tukubaze kubenga yari yakugaranye aho ari hanze uwo nuko ameze nari nicaye ngaha hanze ukunyene kuko n'urufunguzo yari yarutwaye kuko atajambo hama tagatubwati yuko yagiye genda kugaranya mwagenda nyugaranye urumva roga hezize kwisiga gaca yifatira inzira gaca yigira n'urufunguzo akagenda atwaye ninjira mu nzu ari nuko wenyine ashica atashe nyatari none basi tuvuga ati yuko arakora akazi ubuzima bubi bubayemo abuziki havuga ati ngo agiye arakora ako kazi arasuma no gusuma hico naragufa nta kintu na kimwe azana nta nikibenye citanazana wenyine nyamba aririyo nyamba hereziyo jewe sinzi sinomenya n'ikintu na kimwe nta n'ikintu na kimwe azana
wenye nashici acha itarondera kubyo je narondeye ngo ashake kurya mvuze sinarondeye acha ashaka kuva ngo ndagukubita ntariye mumbarire yego uvuga ati ngo yagiye kukara anambwira ko yagiye gukora hani hatari hama ikintu tokubwira cyo ndakwijeje jewe ndadasuto ndorondera ya makuru yose wamwigisha yamigishije je ndazi ko nzomufasha ndanamuhanure nyamba bivamo abivemo sivyo muvye basha mpagurukira ahubwo umfashe gose kugira umumfashe ndabe yuko yohinduka nahandi ho ntarosa abantu bo mumfasha kugira ngo ahinduke ndabona umwana wanje yamaze kononekara gose kweri ntakiri umwana ya hama guys ndabakunda cyane kuri microphone mukubona na Sibehenzi kama tukumwe na Alexi hama guys makuru mwayumvise ku makuru ku mukobwa wa mitwa Tagata avuga ati ko je n'umunyeshure wa Kirungo n'umukobwa imara ya karuhariwe ari mu ntara ya Muyinga no kicete cyo kwatiko baramwirukanye bari bamirukanye amateka y'akabandanya akora avuga ati ko afise ma antenne amanyeshure yigishije n'abanyeshure aba bane munyeshure bane maze kuronka mumwe amazina ni yandi muri yazi uwabera mitwa Tagata uwakabira mwitwa Gotia yote uwa gatatu bamwita ngo nyamari hakori noti uwakaye na bamwitwa bacemwo guys ayo makuru munigeze nice nzoza ndabazanira makuru yizewe urusaku rumwe rumeze fresh avuga ati uko abo ni bamwe mu banyeshure bigishijwe na Tagata bigishijwe na Kirungo Prito so guys sindavi Muyinga sindava Prito Imarambya so umuranzani legeza ndi Imarambya sindava kuva mu gitondo gushika mijoro ntara kimwe ndagira sindava ariko bitegeze ndabarondera ubusuto ndabuzana imbere kamera mose mubibone amateka Kirungo yakoze after that kwari kavuga ati ngo hoje ntabyo nzi sunda ibazanira ndabakunda cyane utakora subscribe kuri channel yacu share comment ndabakunda cyane Alexi izimize kamera